good news feels, double favor without limits. Gian Films, Good News Films, double favor without limits. Simabugua icho wabubikije Simabugua icho wabubikije ubikije neza uyiguhana inyungu nabi uyiguhana inyungu. Bya bintu wajamwo ukambwira ngo hari amatohoza ugiye gukora, ukambwira ngo niwabona mama uriya muntu uriya mugenzi wawe ngo niwaza kukubwira ukuri kose, mwarabonanye mwaravuganye vyagenze gute, havuye mwiki? Numva nanje mfise amatsiko yo kumenya ibyabaye, kandi ndakubwiye anytime uzobona hari ikintu kikubakiye ntuzotinye kumbwira, ndi musaza wawe kandi nditeguye kugufasha kugwana intambara iyo ariyo yose. Nibyo twarabonanye kandi ukuri nari nkeneye yarakumbwiye kose, gusa ntibyoroshe. Uri tayari kwakira uko kuri? Cyane, I can't wait. Mbwira, ari umunezero ndagufasha, ari n'umubabaro, tubabarane. Byagenze gute? Allo? Ubu nyene? Hari umuntu aho turaganira, ihangane gato ndaje. Ubu nyene ndaje, ugumaho nyene. Sawa. Ndanyaruka ubu nyene nza kwa ndagushikiriye. King, hari ibintu binkeneye vyihuta. We nta kibazo, turacari kumwe, ndakuronda cyangwa nzokurondera nejo. Bihangane. Ubwira usige hano. Ivyo bintu birihuta ku buryo tobanza tukaganira basikiyago twari dufise kikabanza kigahera. King, birihuta cyane. We nta kibazo, nzokurondera ejo. Gusa pray for me. Oui, Oli. Bameze neza. Jenny bon. Ego, ndi hahandi nakubwiye. Kandi diva turajije kuganira. Aho nyene. Okay, aho ndumva ari hafi. Wowe nucuca handi nakubwira, uze tuganire gatoya. None unyumvise, ntiwumva yuko ari kishasha? Koroka. Okay, sawa. Merci.
mon frère meze neza rero kubera sinidoga Valentara undi ati ntaco ndayishinja ntaco ndayibesha no kuri akazi kako kagenda bien bien aho ni sawa hama rero burya ejo hari ibintu ntakubwiye igitangaza Imana yakoze sinakubwiye yuko twari dufite amasengesho na diva ari amasengesho yaravyaye hewe neza na neza nze numva mera arampamagaye ngira ubwoba ndavuga ati ubuhoho nibiki hewe nza numva arambwiye ngo mwana wanje ngo nashaka ndagusaba imbabazi ngo ku bintu byose nzi ko bitagenze neza ngo hanyuma ngo ndashize ibiganza hejuru ngo ndayamanitse bandanya projet yawe ya mariage na tati ndabahezagiye muze mugirire urugo rwiza ngo mugire ivyona n'ivyonona ngo mugire diri ku nama bro neza na neza wamengo ni indoto ndimwo sinumva ko ari mama naguma mvuga ati Imana ifashe mve hano atarahindura ugerazi ko ari ntaho mpagaze neza na neza navuga ati aha ntaho umwanya n'umwanya arampinduka nza numva mbwiye ngo bijya bintu ngo nariko ndavuga ngo ari black ego rero ejo watashe warushe ntivyakunze ko tuganira ndavuga ati ariko uko biri kose ntegerezwa kurondera kugira ngo ndakubwire igitangaza Imana yakoze ayo masengesho diva niwe yamfashije kandi niwe nampaye n'iciyumviro cyo kuja mu ayo masengesho ikigira kabiri urabona ko Yesu yangiriye neza inzu barahejeje rero harimo no kugusezera aka kanyobwa kanwe kagutembe neza nashatse no kukubwira yuko nifuza kugusezera kuko ushaka kwimuka rero ndagushimiye cyane by'ukuri nambara abantu nabonye bazi kubana neza urimwo koko uri umukristo hari abantu bumva ngo n'abakristo ariko ugasanga muri societe babana nabi n'abantu barananiranye ariko wewe nukuri ndagushingira intahe yuko uri umukristo by'ukuri kandi Imana mu ijuru iguhezagire cyane warakoze ubwa mbere na mbere kunyakira warakoze kumba hafi mu bihe bitari byoroshe Imana iguhezagire hanyuma ikirenze kw'ivyo ifo yuko mperekeza uje kurabaho nimuki unafashe no kwimuka urazi ko atari gikorwa coroshe uheruka kwimuka nawe warabonye ukuntu bigoye rero mu ncamake vyari ivyo nivyo nashatse ko tuvugana ko tuganire ko uze mu nafashe gusenga n'inzu tuyisengere urazi ko ibintu bitaba vyoroshe nukuri Imana yo mwijuru guhezagire cyane King merci sana uje ndaryohewe aya makuru ankoze ko surtout iya tati yagiriuka ko samwe na tati na ashizemo uruhara ndavyibuka cyane mon frère nukuri wampuje n'umuntu w'ikimazi kandi ni nawe tugiye kubandanya ubuzima zigaje hano ku isi rero urumva yuko ubisanzwe uri umuntu ntibagiranwa mu buzima bwanje Imana iguhezagire cyane gose mu bisanzwe jewe sinkikwita umugenzi uri inshuti uri umuvandimwe uri umuvukanyi wanje Imana yo mwijuru guhezagire cyane so King nkuko nako ndabivuga je mumbiye amakuru meza kandi ikintu kingiye kuruta ibindi ikintu camwe na tati ndumiwe kuko mama wose niteze ko yo hindura mu kanya gatoyi nkuko hanyuma mere nka wa wundi ati amahirwe masa nukuri vraiment ndamwibanira karamata mubana amahoro jewe vraiment nezerewe ko ikintu Imana yankoresheje nka guconnecta none havuyemo ikintu kandi kizima aro jeje kinjoye hanyuma ivyo kuravugana by'ubugenzi gashakingi nukuri mu bagenzi nagize urabizi hari abagenzi tugira urabona ba bantu mumarana 1 mois 2 mois kubera ko muhujwe n'ama circonstances kanaka mugabe ivyo bintu biheze akadisparesa bigahera wewe uri wa mugenzi nabonye twashoboye kubana mu bihe vyiza ariko kandi no mu bihe bibi hanyuma ntidutandukane kubera ico kuburyo nanje numva ntakibita umugenzi nukuri nawe uri umufrere wanje uri umu brother wanje kandi it's amazing ko Imana ikiratumbereza ubuzima neza kuri twese
nukuri biraryoshe hanyuma ivyo kwimuka navyo nukuri vraiment ndazi ngene bigoye je nanje ngiye kubana nawe by'ukuri nzobigufasha hanyuma natwe notangura kujya kunyu ndumva ko ibintu atari vya kera ni vuba cane yego merci beaucoup rero nibaza ko nanse umugenzi twe dufitaniye gahunda kandi burya niyivye ndaza mbwo yari yambwiye ko nka dans 2 heures azobaje so naganche simba natwe turi kumwe ivyo kwimuka tuba turi kumwe ni misi natwe turi kumwe na problem sha ntaco ndaje nsigaje hano reka tuce tugenda tujanye thank you very much jenda nezere sana okay nkore umunsi Merci beaucoup Diva ndagushimiye cyane ku mwanya wawe hanyuma urabona yuko natati ndamurindira umwanya utari muto atarashika ariko je ntangorane reka mbandanye ndamurindire nawe witeho ubandanye ugira ibihe byiza gusa ntiwibagire kunsengera urabona ibintu ndimwo bisa naho bidasobanutse birimo igifungu cinshi Diva umbe hafi mu gusenga shakinga ukomere kandi ukomeze gusenga Imana iri kumwe nawe bye rero kangende Karibu. Merci. King. Reka mbaze ndagushimire kubona umwanya wo kuyaga nawe. Hani, umwanya wanje wose ni wawe. Ahubwo, guess what? I have some wonderful news for you. Nukuvuga ngo imbere yuko umbwira nico mpamagariye. Reka mbaze ndaguha no makuru. Tugiye kwimuka, twimukire mu nzu yacu. Shaka kuvuga yuko ku munsi w'ejo s'il te plaît ntufate indi programme nima nzoba ndiko ndimuka kandi I need your help ndashaka yuko umfasha mu kwimuka. Okay, ni vyiza. Ariko imbere y'ivyo reka mbaze ndakubwira ikiri ku mutima. King, uri umugabo mwiza. Ufise kazoza keza imbere yawe. Urazi gukunda, urazi no kwitaho. Kandi vy'ukuri umukobwa azogira amahirwe yo kubana nawe azobahiriwe cyane. My love, ayo mahirwe yafise ni wewe nta n'ubundi. Ubundi mu mutima wanje hari ikibanza kimwe. Ico kibanza nagishizemwe intebe y'iteka. Nta wundi ashobora kuyicaramwo atari we mwamikazi wanje. Rero ayo mahirwe ni we yafise. Hanyuma ntugire ubwoba ku ntambamye tubona mu rukundo rwacu. Si twebwe twenyene. Hani ntitubaye abambere ntitubaye n'abanyuma. Bagwanye intambara y'urukundo. Ico ndagusaba dushira ingufu hamwe dusenge. Urumva together we can. Bizogenda neza. Ariko wanshiriyemo sinaye bwaheze. King, je ndabona kubana kwanje nawe bitagishobotse. What? Ico naje kubwira nuko jewe nawe vyarangiye. Ndabizi biragoye kwakira. Ariko ntandi mahitamo ugomba kuvyakira nuko nyene ndabizi ndagusiprenye birababaje ariko nakundi. Don't say that. My love, wabaye iki? Eske uri kurumva neza ibintu uri kuravuga? Ibi bintu wagishije umutima inama. Urumva yuko umutima wawe ushobora kukwemera kuza kumbwira ibintu bimeze nk'uko? What happened to you? Ni igiki kibishabaye? That is s'il te plaît. Ndagusavye
usubiremwo mwayo majambo yawe uyasubiremwo canke umbwire ko uyafuse uvuge ko ari kurablaga uvuge ko ari kurambesha uvuge yuko ari just jokes. nta rukundo nkigufiseko kandi ibyacu bihagarare. Niba koko naremewe kuba iwawe, Imana izongera iduhuze. I love mukunzi, iyumvire ubuzima bwanje bwose nta musi n'umwe ndakora ikintu nipfuza kukubabaza. Indoto zanje nizo kukubera umugabo mwiza. None bigenze gute uno musi uze kumbwira amajambo acumitse umutima wanje gutya? Ndagusavye, ndabizi ndi kwisi kandi sindi marayika, naho noba fise amakosa no naragukoreye. Twicare tuganire, tuje inama, tugiranire ikiyago, ndabisabira imbabazi, ariko wemere ko tubandanya urukundo rwacu. Ikindi naco sheri, nicaba ari kibazo ca Ejide na Remi coba kigira kidutandukanye. Wibuke yuko jewe ataruhara na rumwe ndabifisemo. Sinumva yuko mwompora amakosa akozwe n'abandi bantu, s'il King, ntibishoboka. Kandi niba ko kukunda ubuzima bwawe, ntuzongere kunyandikira canke kumpamagara. Tati, s'il te plaît. Igihano wumpaye kirarenze. Tati, ntiwemere ko agahinda n'umubabaro bitabagura umutima wanje mugenda inzira karengana. Tati, s'il te plaît. Nawe wari yateguye kumpeba, ibyo bintu bireke. Tati, ndagusezeraniye n'Imana umwijuru iravyumva. Nta musi n'umwe nzokwigira mbabaza umutima wawe. Tati, niwigaruye s'il te plaît. Niwigaruye s'il te plaît, Tati. Tati. Wait, Chris. Bro, ibimbayeko sinzi nanje ko ndiko ndarota, ariko ninaba ndiko ndarota Imana ntabare mve muri izi ndoto sanga atari ukuri. Nusange ku kigabiro kugira ngo tuvugane. Wapi bro, sinshobora ku driving nohava ngira accident. Thank you. Chris, agahinda n'umubabaro mfise sifise nuko noshobora kubisobanura.
Chris numva mbuza aho mpera naho nohereza je ndibaza why me pourquoi moi ni kwa nini siku zote iwe mimi igihe cose gerageje kuronka umunezero umara akanya nk'akurumera umara ntiyabura ikintu kiza kunyaga umunezero wacu aka kanya tuvugana twari kumwe na tati ajeje kunkatira sina kwa kundi twari twibaza ibintu twibaza yuko ugutandukana kwanje na tati kuzova kuva kuri mere canke uwundi muntu tati ubwiwe niwe hejeje kumbwira yuko amateka y'ubuzima bw'urukundo rwacu rurangiye cariyumvira ubi bwanje buri qu'est-ce que je fais est-ce que nije munyavyaha ruta abandi est-ce que navutse kugira ngo ubuzima bwanje bubw'amarira bubw'amaganya qu'est-ce qui se passe mon frère ndarushe umutima wanje urarushe tati ikibabaje amevye atanambwiye nikosa atambwiye nico twapfuye biraryoshe iyo basi umukunzi wawe gufatiye mu makosa akavuga ati yes ndagufashe ukoze ikintu runaka ariko Chris try to imagine nta kintu na kimwe wovuga basi je nakoze ikosa rituma tati yabona ko twahagarika ivy'urukundo rwacu kandi wibuke yuko nariko ndategura mariage vuba aha tuvugana nzokwimuka ejo ibintu byose nanajije kubishira ku murongo navuga ati nta kintu na kimwe gisigaye none à la dernière minute umuntu araje ngo abivuyemo Chris aha tuvugana umutwe numva umengo ndikiyengeyenge niki nakoze gituma isi impana ku rugezo nkuru King niwihebure buri kintu cyose kigira impamvu kwaza tunarikanye n'ivyo Imana ifise ukuntu ikora ivyayo hari igihe wosanga ariyo nzira yo gukora mu bibi King woba wibuka umunsi ndakubwira ivyerekeye iva ujya Mungu yashaka kugirira nabi kubera tati uribuka ndakubwira ko urukundo rwawe na Tatiana ndarubona mwibazo byinshi uribuka ndakubwira umuhungu witwa Iva ko yashaka kugirira nabi ku bwa tati kandi ku vyukuri jena namaze kumwitegurira nanatangwe no kumukurikirana nanamaze kumenya ni na systeme no mukoresha kugira tumushobore ariko ikintu kimwe nakubwira ko Tatiana ari we yemeye akaza wenye kukubwira ati urukundo ruhagarara mureka agende nimba yumva ko muri we hari ikintu yakararondera atashaka kuronka kuri wowe mureka aje kukirondera aho handi kandi turikanye n'ivyo nta mpamvu kandi yo kubandanya tumukurikirana Iva kuko icyari gutuma tubandanya tumukurikirana kiradusize kiragiye igihe ari we ni wiyakire kandi reka kuvuga amajambo nkayo aho uzo gukora cyumura n'imbere y'Imana Chris akindi fise novuga ugi vyago uzuvyumve kure sinzi ukuntu nashaka gusobanura situation ndimo pour le moment naravye kuja kuri vola ngo ntangure ku drivinga ndabona ko shora kugira na accident niko kuguhamagara thank you for coming hanyuma uko biri kose nta bundi buhinga nukwiyakira wanaume tumeumbiwa mateso kandi umugabo arinda kaje let's go
urazi ko bya bintu ushobora gusanga ari bya nyabyo. Sheri, naraye nabi cyane, iri joro ryambanye rirerire, wamengo no butemaguza umuhoro, sije mbonye burakeye, bwanakeye urateba gushika, ndasohoka hanze ndazunguruka, ugiye gushika umengo sinzi ikindi kirere ngizemo. Iva, burya naricaye ndiyumvira ndazungurusha umutwe neza sanga kwinosi nta marayika ahari kandi Imana ntiyanka abanyabyaha ahubwo yamibateza amaboko kugira ngo bahindukiye ibagirire neza. Nararavye ingene wafukamye ukansaba imbabazi, naributse amarira warize, nararavye umwete uri kurashiramo kugira ngo je nawe dusubirane, none navyemeye n'ikimenyamenya King naramaze kumuhera. Double favor without limits. G and Films, Good News Films, Double Favor Without Limits.